muri rya kontra nibaza yuko ico kintu ahanini ntaco bigeze bashiramo ati iyo deza tuko turakorana ni bon nitwe uri wabona ari sawa tuzokwiyongera indi myaka urabona bidakunze uzoriha ikiniki hama umviremo rero novuga ko ivyo bitarimwe rero ni hahandi rero je naranditse bijya bintu naranditse mbwira family mbwira abakunzi umuziki ndundi ati jewe rero Tasha nukuri mana we je buya barandungutse kukiva mugihe rero ndiko ndabona umenga sindiko ndakora ndicaye hari abandi bantu okay since kuno bivuga ariko kumara ameza atandatu ntari kunda ubu tuvugana rero imbuga zawe urazifise ntazofise yuzo muri umunani je ndaziriya ndiko ndazikura yewe nyine ntazofise ariko kandi nta nizo ntizanditse muri contract that's why hakwikiganiro eske tubigenze gute ariko sasa rero manager wanje jewe rero arafunze mu mitwe sana then yataje usanga rero wewe kubera ari umuntu atagisize wenyene ngira hazogera igihe bon ari abagabo ntabwo bara Morning Burundi Uburundi burake kuramukije mutumire wacu ndakuramukije cyane nawe nangira ndamutse n'abakunzi ba Morning Burundi ndabaramukije cyane umworo y'Imana bane nawe nkaba ndabasabye kugira subscribe kugira like commentaire ku biganiro byacu kugira ngo tuzore tubazanira abatumire benshi batandukanye ndetse ibintu bizogume bikomeza kuryoha uno munsi turi kumwe na Tasha Oda umwe muzi muri Ravashe Entertainment abantu mwige maze kuririmba cyane afise ijwi ryiza akandika neza ndibaza bamaze kumviriza indirimbo ziwe barazi yuko ari umwigeme adasanzwe ndetse abikora neza uno munsi rero tuje kuyaga kubimaze iminsi bicana cyane ko aho benshi ndira mwabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi aho mwabonye yuko Tasha Oda yamenyesheje ndetse yuko atakiri muri Ravashe Entertainment nkuko mwari musanzwe mubizi uno munsi akaba agiye kuduha idonido byavyo nuko byagenze nuko bimeze mudukurikirane mu kiganiro cyose muraza kumenya idonido Tasha Oda tureye gwa akazi mu kiganiro bakoze cyane ego hama tugiye kuyaga gira abakunzi bariko baradukurikirana mbega muri Ravashe Entertainment wavuye gute byagenze gute abenshi ntibaramenya neza umuco bagomba babona ibintu bisirikira ariko ntibaratahura mbega byagenze gute kugira ngo ushobore no musi utakibarizwa muri Ravashe Entertainment no vuga ko ibintu byose ushobora kuvuga ibintu byinshi cyane ariko ntushobora kubabwira nk'ibintu like nka bibiri ca mbere kirimo kudakora parce que umuntu atabona yuko nari maze igihe kirekire akora ikindi naco sinzi no kuvuga umva ikindi naco icambere kudakora ikindi naco no kudakora ntafise impamvu kubera ikintu ariko ndakora hama ibindi byose nibaza ko muri lebo zose sinzi izo zose sinzi ko ari zo mu Burundi gusa cyangwa ari zo no mu bindi bigo ariko zimeze nta lebo nimwe yoroshe dukoreramo gusa zirarutana basi hari uburi mukavuga ati okay challenge sindi ko ndaronka muri no lebo ndashaka kuyihanganira ariko hakabaho donc urashobora kuvuga ati je challenge nabonye muri Ravashe ibintu byose numva umenga ntibinyoroheye ibintu byinshi tu ndashaka kubyihanganira ariko kwihanganira kudakora sinagushobora antari kurakora uko atakaza ibintu byinshi cyane baza yuko ukwezi kumwe uri kurabura ukwezi kumwe cyangwa ukabura amezi abiri atatu ari atandatu umva n'igice cy'umwaka wishaye utari kurakora utazi why utari kurakora so nibaza ko umuntu ari we wese kandi ukaba utazi n'impamvu utari kurakora wandikira umuntu ntakwishura nibaza yuko gufata ingingo nk'iyo nafashe nibaza ko biri inombwa turigerageje kuraba Alvin aravuga yuko woba wafashe umwanzuro utamumenyesheje kandi yari manager wa mbere kubera ko utamumenyesheje byo byavuye nibaza ko atari ivyo
parce que kutamumenyesha ni kujya kumwandikira ati urazi rero yewe rero ndavuye muri no lebo yawe ukabimwandikira kuko nawe ndamwandikira izindi message ariko ngerageje kuraba yuko n'izindi message narazimwandikiye ntigeze nyishura ni nkuko nije nari kwimwandikira ntanayibone canke ntanayisome you know that's why rero nashimye kushira kuri social media ari abakunzi badasha oda abakunzi bari kubibona hari abari kubushira akavuga ati urazi rero kuvuga yagiye so ibaza ko ari ivyo mbe nta kuntu ko akenshi iyo ugiye kugira amasezerano kaja muri iyo rero haraba amasezerano mukabonana hama mugasimba mbega mwico gihe wewe ufashe iyo ngingo ko utavuze ati reka ndamurindire canke nzomuhamagara twongere twicare ndamubwira ati ibintu bimeze kunuku none umuntu atari mu Burundi okay uramurondere ntumuronka kuri telefone yindi wewe ucumuronderamo ni nagira wari kumutegereza igihe cyose yari kuzira ati nzomurindira Davre ngume nicaye ndaho ntekanye nari kumurindira mu gihe nari kuba nzi impamvu ntari ko ndakora siko igihe cyose nikiyawe ni kuvuga nta mpamvu nimwe wigeze nta mpamvu nimwe yari hari kumara imeze atandatu nari ko ndakora cyane mpamvu nimwe nari ifise ahubwo niko akwihangana uvuga ati birashoboka ugasanga ibintu biragoranye ariko umaze kubona umuntu urabura gutahura basi yawe imeze atandatu yose arageze ukura gutahura ariko finally wewe ntanakwishuka ukabona umenga none akafata ko tumuririnzira ariko umuntu kumwandikira umuzi ko muri business umuntu ntakwishura dufite ukundi twovyita yarengeye sinzi ko umuntu umukoresha bice bisigura ko ushaka kumugaya something like that ariko nibaza ko ariko umuntu wese ashobora kubibona akavuga ati none kuko agenda kwandikira ntanyitabe ari we niko ndamubona ari mu makomedi mbona ari you know ari mu bintu byinshi wewe status yo gushira ko urabona ko ibintu bimeze neza ya bintu bitameze neza nari kubibona ariko ibintu se wewe byari bimeze neza yo kugicarika amezi atandatu urabona atandatu kuvuga muri kontra ayo mezi atandatu ni cari kirimo nje muri kontra yiwe yanditse nuko ku kwezi nakora imbere ku kwezi ariko utitevye basi bigateba nameze be byari birimo no gukora n'amasanamu canke yari ama audio n'amasanamu n'amasanamu yarari so nova ko ruko muri contract yacu novuga ko hari imitego myinshi cyane kubera nari nkitangura nigeze mbona you know akaba ari nayo iri kiranya affect muri kino gihe iri kirangira kwingaruka niyihe ntaho byari byanditse ati Tasha wowe ni washaka kuva muri lebo uzoriha ayo izo miliyoni 8 ariko arasaba ahubwo nyene kwica kibazo nyene nanje nico kibazo nagite mbeko yagusabye ngo miliyoni 8 ngo niho ngo azoca guhangwa n'ama access kuri ku mbuga zawe mbega imbuga zawe ni wewe wazifise canke ni jewe novuga gute akenshi sinzi bivanye na contract ariko akenshi muri lebo usanga lebo ari ifise YouTube ifise access y'ama platform yawe YouTube n'izindi platform nyene z'ama audio mic you know ibintu byinshi nyene bijya bintu nivyo bikugeze wewe rero mu gihe ari wazifise abakigufise rero mu gihe muri contract mwarasinye ntimu donc ntimu precise ati wowe rero nitwa okay basi nk'utfate nimba twarasinye nka contrat ya 2 ans ubu tugeze kuri contrat y'umwaka n'inusu siko okay ko musinye contrat ya 2 ans nani iyo 2 ans ni yahera ukaba utagishaka gukorana nawe eske ijya YouTube uzoyitwara canke muri rya contrat nibaza yuko ico kintu ahanini ntaco bigeze bashiramo ati iyo deza two turakorana ni bon nitwo uri wabona ari sawa tuzokwiyongera indi myaka urabona bidakunze uzoriha ikiniki hama umfiremo you know rero novuga ko ivyo bitarimo rero ni hahandi rero je naranditse bijya bintu naranditse mbwira family mbwira abakunzi umuziki ndundi rero rero Tasha nukuri mana we je muya barandutse kuki ugiye rero ndiko ndabona umenga sindiko ndakora ndicaye hari abandi bantu okay
sinzi ukuntu bivuga ariko kumara amezi atandatu ntarekunda ubu tuvugana rero imbuga zawe urazifise ntazofise ivyo muri umunani je ndaziriya ndiko ndazikura yewe nyine ntazofise ariko kandi nta nizo ntizanditse muri contract that's why hakwiye ikiganiro eske tubigenze gute ariko sasa rero manager wanje jewe rero arafunze mu mitwe sana then yataje usanga rero wewe kubera ari umuntu afata decision wenyene ngira hazogera igihe donc hari abagabo ntabwo ibara nibaza yuko tuzoja mu butungane aribwo butungane yavuze ko azonshiramo hama batwumvirize yego mbega muri Lavage Entertainment kugeza uno mwanya tugeze mu nubwo byashitse uno munsi mugabo mutakiri kumwe eske hariho avantage hariho akarusho wowe wararonse kuri kariyeri yawe none we nta karonse wowe abantu bashobora kuba batabizi bivanye n'ibibazo biri kubera ko batitewe nta kintu nubwo yuko manager kweli ndamushimira ariko kweli respect sana kubera yuko je manager wanje yahuye azero yego nivyo ntibaye je nta ndirimbo narifise kuri YouTube nta hano siko novuga yuko je nta zinararemse aranyereka abakunzi b'umuziki ndundi aranyereka abakunzi biwe novuga ko ari ikintu kinini cyane yakoze ariko nari ndishimira kubera yuko narashizemo nanje ingufu zanje parce que nari nkeneye gutera imbere kugira aya mezi yose atandatu nari ntakoze ariko nkaguma ndifasha oda bibaza yuko ari ikintu kinini cyane nanje noba narifashije dan rero nibaza ko twarakoraboye ariko nibaza ko afise uruhara runini cyane that's why muratogana dashimye yeah ni kuvuga uramushimira cyane ibihe mwabanyemwo yuko ari sawa mbega izo miliyoni 8 mbega kuzimuriha ubyumva gute ubitahura gute mbega uzomurindira zobe muri Kenya canke navuga iki ikintu novuga nuko sindababeshe kabisa jewe nta mafaranga nta miliyoni 8 ifise kuri konti jewe kweli so rero nivyaguma uko niyaguma avuga ati je shaka w'imiliyoni shaka kwadu zoterereza abakunzi b'umuziki ndundi ndazi ndafise abafana ndafise abantu bose bashigikira impano ndabizi ko atazondeka abakunzi naco abantu bariko baradukurikirana baravyumva bazogira support Tasha Oda n'umwigeme mwiza azi kuririmba afise n'ibigizi mbega mukiri kumwe na Lavage mbega hariho intambanyi zoba zaragiye ziraba apare y'ivyara bibaye kuba maratandukanye hari intambanyi bahuye nazo namba nyinshi nyinshi cyane ku umuntu konkrona nzikuru no bivuga hari ibintu bimwe umuntu ashobora kuvuga usanga abantu bavyakiye neza ashaka kugira ati ashaka natubizanye gute something like that ariko ikintu kinini ashaka kuvuga nuko intambamyi zibura muri lebo zose gusa intambamyi ya mbere vraiment yo kudakora kandi bivuze ko ashaka kuyihanganira kudakora oya mutaratandukana ugikora basi ibintu bikimeze neza intambamyi ni nyinshi par exemple nka jo muri Lavage sinayinemerewe gusohoka usohoke gusohoka n'abagenzi ibiki ibanza nandike batutegereje gusohoka baza ko iyo yari challenge nini cyane mbega byari birimo muri contract cyane nivyo muvugana byari muri contract hari igihe kanaka ngira hari igihe kanaka contract yari gukura icyo kintu so nibaza ko icyo kintu ari abantu benshi cyane muri rebusa ndababikira kandi ni byiza birakingira umuririmbyi ariko ari ahandi nawe usanga bimaze kuja mu itegeko cyabiba bizarre turetse inyuma y'ibijanye na Lavage Entertainment ari byagiye biravugwa yuko Tasha Oda kuva aje muri entertainment kwa Lavage arico cyatumye ngo ahanini ngo bavana ngo na Nina mbega ivyo bintu navyo byo bari byo ngo abenshi mbere bavuga ngo baranaryamana ngo nkavuga ati ivyo bintu birabaho mbega Tasha wewe yabivuga gute yabisigura gute imbere hako okay
je kwanza ndabangire ko ndabishaka dera bashobona kintu mukora kubera yuko jewe myaka afise sinemerewe gukora homosexuel. So nibaza ko ivyo abantu bariko baravuga ari byo bavuga nyene parce que umuntu wese tumire demokrasi umuntu wese afise kuvuga ico ashaka. So that's why rero novuga ko atari byo. Ni kuvuga nta ruhara na rumwe ufise kuba yaratandukanye na madamu wiwe. Bajya bavuye kure cane niyo naramufashije cane sinibaza ko jewe tashobora kuza kuri ziko bayibana. N'abagire baravuga amajambo menshi bavuga yuko ngo mwana aryamanye bumve yuko ivyo bintu bitabaho. No, umuntu wese afise ategereza gufata ico yari afise mu mutwe wiwe. Jewe wunda kugiye ko atari ivyo gusa abantu ushaka kuvuga ati none yo bivuga ya ariko ukuri kukuri Mbega Tasha Oda ko akenshi bakunda kuvuga yuko iyo umwigeme yagiye mu muziki akenshi mu Burundi wacu niho babikunda babagiye mu ngeso mbi mu bumaraya. Mbega wowe nko mu kubavyeyi bawe babifata gute canke aho muvukana canke mu kibano? Abafana ba mbere bise ni family manje bose abavukana indirimbo nibaza ko muwe mugera kwimenya wowe bayizi neza n'akantu since naho nakoroye bakazi mu ndirimbo so nibaza ko baransapotora cyane kandi nibaza ko umuyata kibazo bobigira ko parce que Tasha wabo bari bafise n'ubu niwo bagifise and then haje mu byayo ubona ko ari bibi bigutwaye mu ngesonga. So rero nibaza yuko jewe atange sombi byantwayemo agumye ndi wawo ndi nyene kiretse yuko namenyure ndakura mu mutwe bivanye na experience ndagendagira mu muziki. So ni vyiza kabisa. Ni kuvuga Tasha Oda muri famille baramushigikira ibintu ni sawa. Mbega Alvin Smith inyuma yuko bibaye mu gatandukanye mbe mwari mwahuye gute? Byari byoroshe byari byagenze gute mu majambo make? Navuga ko twahuje no muri Mvikazi Kirina yaramurondeye kwico gihe Kirina nawe nyine ari mu gihe nk'indimwo jewe iyo umaze igihe cyo gukora abantu bibaza yuko mwavuye muri debo ariko ntihere bwahetse amurondeye Kirina mu gaturazi rero turaheza na debo yanje ndafise undi mukobwa azikuririmba caradukuza na Alvin. Rero kubera jewe nari mfise indirimbo zishwa nka 3 narimaze kurikodinga gusa ariko twari kigenda gusura arambwira ati mufise indirimbo zindungikire cyane mutayifise turirimba nuko kumubwira ya ndayimuha rero cyawuraca rero turabonana turasinya contract. Okay, nuko murahuye na Alvin Smith. Mbega hariyo ikindi kintu gikunda kwibonekeza kuri marizo sosiyo bakavuga ugasanga nyine hariho ibintu bariko barandika nko ku mafoto nko mu nyambaro canke iki ngo ntiyarakwiye kwambara uku canke mbere ko bintu bijanye no ku nivyo gucafuza nko kuri rezo sosiyo canke no mu nyambaro abo bati ngo ntiyarakwiye kwambara kujya nubwo ari umuririmbyi. Mbega wowe ubyakira gute iyo abantu bariko baravuga nk'amajambo nkayo canke abantu bagucafuza kuri rezo sosiyo? Novuga ko demokarasi mwese afise kuvuga icyo ashaka ariko kandi nibaza ko jewe bijya ataco bikintwaye ndazi icyo nshaka. Ni kuvuga wowe nibisanzwe kandi abantu bose bafise ukuntu ngo abantu bose babona yuko wambara nayo canke wambara neza. Umuntu wese abona ko wambara neza bivanye n'imico yiwe canke wambara nayo bivanye n'imico yiwe basi n'ukuntu yakuze rero bo bakunda kuvuga ngo nk'umukobwa w'umurundi kazi umva ko kantu umurundi Tasha Oda aje nko muri Boya canke bamushigikiye ibikorwa be nk'ubu vyokoroha ko hakiri ikibazo hagati yiwe na Alvin Smith canke nibisanzwe byoshoboka? Ngira marebo yose ariko arandondera ko ashaka gukora nanje nabanze bari hajyaye w'imiliyoni shatu aheze nyina Alvin and then mva ko ibintu bizoba vyoroshe tumenye ukuntu dusinya contract tumenye ukuntu amera yabo batoyagarutse. Ni kuvuga ubu tarari hazijya w'imiliyoni nta muntu numwe ashobora kuza kugusinyisha? Ntibyoshoboka. No ntibyoshoboka bisaba ko twumvikana kandi na Alvin then yaheza neza hama nkaheza nkabandanya ibindi bikorwa byanje kuri. Ni kuvuga ubu nubwo hoza ubushusha avuga ati je shaka dukora none dukora gute ubizi ko afise ideni hariya abasinzi bazo bafise dushobora gukora gute ubizi yuko Tasha naraheza none wumva tuba twose turarengera nibaza ko tugereza kwanza kuweza na Alvin
mba afite icyo ashobora gufasha kugira jewe ndonke freedom yo gukorana nawe akagikora canke nyimba je nyene ashobora kuronka amafaranga sinzi nzoteza abakunzi b'umuziki ndundi abafana batasha oda donc ahantu k'abantu bakunda umuziki bakunda n'impano nzoterereza ndabizi witi none yo tunanira none turi benshi yeah turiko turaja ku musozo mbere Tasha oda niyo shigikira nko yogira icyo ashikirije mu majambo make ku byabaye kuri Ravage Entertainment ndetse n'akandi kajambo yobwira abakunzi bariko baradukurikirana yego so nababwira ko bandanya banshigikira ukundera intege kanatsinda ko ntari mu bihe byoroshe so umva banyereke ko turi ku myantuka kubera yuko mpari kugira nkore kandi bantawure vraiment niba bifate nabi ntabwo n'umwe ashobora kwiyanganira kudakora ushobora kwiyanganira challenge ziri mu kazi gusa iyo hageze kudakora bari ikindi kintu Morning Burundi Uburundi burakeye